Igisirikare c'u Burundi cyongeye kugaragaza ko gikomeje kwitegura ingwano zikomakomeye cane nkuko vyoma biragaragara nyuma y'amashusho ndetse n'amafoto ariko arahwanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi agaragaza ibikoresho bimwe na bimwe bya gisoda biriko birinjiranga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. N'amafoto ateye ubwoba yerekana bimwe mu bimodoka biremere cane ndetse n'ibibunda by'umwihariko bya gisirikare nkuko amakuru yama aradusumira. Bamwe barameza neza ko ari ibikoresho biriko birava mu gihugu cy'Ubushinwa, abandi bakavuga ko biriko birava by'umwihariko mu gihugu c'u Burusiya, mu nyuma y'uko ibyo bihugu byombi bisa n'ibifitanye umubano mwiza n'igihugu c'u Burundi. Nyuma y'igihe kirekire rero abategetsi bamwe na bamwe ndetse n'abanyagihugu bamwe na bamwe baranenga imikorere y'igihugu c'u Burundi cane cane mu gisirikare cabo, aho bakunze kugaragaza neza yuko by'umwihariko atabunyangamugayo ndetse by'umwihariko ataningufu igisoda gifise. Benshi barashingira ku bikorwa byacyo bigiye bitandukanye ndetse no ku ngufu zaco. Benshi bagaragaza ko ari igisoda gisanzwe by'umwihariko kimaze igihe kirekire kirakoresha bimwe mu bikoresho bya kera, aho atandege gifise, atamodoka zigezweho gifise, atabikoresho bigendanye n'imbunda zigezweho za none bafise. Ikindi akaba by'umwihariko atabuhinga bwa none igisirikare gifise mu bigendanye n'urugamba, ibituma benshi bagaragaza neza ko icyo gisoda by'umwihariko gikomeje kugenda kirasigara inyuma mu iterambere. Nyuma y'uko rero by'umwihariko amaze iminsi aravugwa amakuru agendanye no kubogoza, General Prime Niyongabo asanzwe arongoye igisoda c'u Burundi amaze imyaka myinshi cyane, biravuga ko hatanguje gahunda yo kuvugurura igisoda c'u Burundi. Hari n'abandi bavuga ko rero by'umwihariko ari uburyo bwo kwitegura ingwano zikomakomeye cane nkuko vyoma biragaragara canke nkuko vyoma biratangazwa. Abarundi bakomeje kugenda bagaragaza ko rero by'umwihariko atamuyobozi nta n'imiyoborere bafise mu gihe bakomeje kwitegurira neza amatora yimirije mu Burundi. Ku rundi ruhande umwe mu bigeze kurongora igihugu c'u Burundi by'umwihariko araherutse kumvikana by'umwihariko anenga imitegekere ya Everson Ndayishimiye ndetse amunenga ku buryo bukomakomeye cane, amugaragaza neza yuko by'umwihariko nga mu Burundi by'umwihariko ibibazo uruhuri biri kugenda biranyugwamo n'abanyagihugu ndetse n'igihugu c'u Burundi muri rusange biriko birategwa n'ubuyobozi bubi n'imiyoborere mibi nkuko vyoma biragaragara. Nta majambo Everson Ndayishimiye atakiriye neza, aho by'umwihariko yongeye kunengwa ku mugaragaro mu nyuma y'uko we akunze kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ngaha mu Burundi by'umwihariko hakomeje kugenda by'umwihariko hateye imbere, aho yavuze ko abanyagihugu b'abarundi babayeho neza, babasha kuba babona ibibafasha bya misi yose nk'ibifungurwa bihagije. Nyamara biravuga ko nga mu Burundi hari bamwe bashobora kurya rimwe ku munsi canke nabyo ntibabibone nkuko vyoma biragaragara canke nkuko vyoma biratangazwa. Turagaruka ku bigendanye n'urugamba ruremeye cane ku ngwano iriko irahuza Uburusiya ndetse na Ukraine. Biravuga ko muri iki gihe noneho ibintu bikomakomeye cane hagati impande zombi, aho ikibazo cy'abasoda kiriko kiribonekeza ndetse kubona abasoda bahagije bikaba bikomeje kugenda biraba ikibazo gikomakomeye cane. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho cyangwa akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda agaragaza neza yuko inzego zijejwe umutekano mu Burundi, inzego zijejwe umutekano by'umwihariko muri icyo gihugu muri gihugu ca Ukraine zikomeje kugenda ziraba nkeya ugereranyije by'umwihariko nuko byahoze. Biravuga ko ku mirongo y'imbere ku rugamba rero atabasoda bahari bari kwifashishwa, by'umwihariko bivuga ko by'umwihariko bagikomeje kugenda barategereza inkunga z'amahanga nkuko vyoma biragaragara. Ni urugamba rumaze igihe kirekire, ariko kandi amahanga akaba akomeza kugenda asaba yuko noneho izo ngwano zohagarara nkuko vyoma biragaragara canke nkuko vyoma biratangazwa. Turagaruka ku byo rero Papa Francis yaje kugenda aratangaza, aho yama aragaragaza neza ko yifuza ko ingwano z'Uburusiya na Ukraine zica zirahagarara. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri kano gatondo. Turi kuwa kabiri kw'igenekerezo rya 17 Kigarama 2024. Ndabahaye ikaze mwese abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abari mu bice bigiye bitandukanye mwese ndabahaye ikaze. Ndabahaye ikaze mwese abatwumviriza bari mu bindi bice bigiye bitandukanye mu karere k'ibiyaga binini, ku mugabane wa Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese ndabahaye ikaze. Niba bwa mbere ushitse ngaha byonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu bari natwe 5 kuri 5. Ikaze rero by'umwihariko amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ikaze
Amakuru yamara kumakomeye cyane akomeje kugenda aradusumira rero akomeza kugenda aratugeraho arashimangira ko igihugu cy'u Burundi cyongeye gutungurana, igihugu cy'u Burundi cyongeye kugaragara by'umwihariko cyinjiza bimwe mu bikoresho bya gisirikare bikomakomeye cyane. Hari bamwe bavuga ko rero babonye amamodoka amwe namwe ya gisoda yinjira mu Burundi agezweho arimo ibifaro bigendera ku minyururu ndetse by'umwihariko n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bya gisoda nk'uko amakuru yama aradusumira. Haramaze iminsi havugwa indi myimenyerezo ndetse n'imyiteguro y'urugamba rukomakomeye cyane, ariko akaba atawuzi urwo rugamba abarundi bariko baritegura urwo arirwo. Icyakora Burundi bwaramaze igihe bwiyamiriza bavuga ko rero ufise abanzi aricyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda, ndetse inshuro nyinshi barumvikanye bavuga ko u Rwanda arirwo rugerageza kugaba ibitero mu Burundi rubifashijemo by'umwihariko umuhari wa Robert uzwi nka Red Tabara. Ibyatumye u Burundi bukoresha amajambo akarishye bugaragaza ko rero bwiteguye by'umwihariko guhangana n'umuntu uzobitambika, by'umwihariko kandi ngo uzobitambika bazoca baramugonga n'amajambo ya General Major Everson Ndayishimiye. Uyu mutegetsi by'umwihariko bivuga ko yoba yaratanze itegeko ryo gushora amahera menshi mu bigendanye no kubaka inzego za gisirikare, inzego z'umutekano. Ni mu nyuma y'uko by'umwihariko avuga ko hashobora kuzoboneka by'umwihariko imyivumbagatanyo ikomakomeye cyane, cyangwa se hakagaragara ingwano nga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu gihe by'umwihariko ibihe by'amatora bizaba bisezeye. Hari bamwe bazi neza yuko rero Evariste Ndayishimiye adashobora kuzongera gutorerwa kurongora igihugu cy'u Burundi bitewe n'ibihe u Burundi buriko baranyuranyuramo, abandi bakagaragaza ko hashobora kuzatorwa abandi bategetsi cyangwa n'agatorwa, ariko ngo mu gihe yotorwa birashobora kuzobyara ibibazo biremereye cyane. Muri ibyo bibazo rero abanyagihugu bamwe na bamwe barashimangira ko hashobora kuzoduka imvururu ndetse n'imigwano, ibituma CNDD-FDD ikomeza noneho kubaka igisirikare gikomakomeye cyane. Bivugwa ko n'imbonera kure rero zisanzwe zirifashishwa mu bikorwa bigendanye no gucungera umutekano, nazo ziriko zirashyirwa ku murongo zirigishwa gukoresha impoho. Benshi baravuga ko rero baba ari ukugaba ibitero mu Rwanda, kandi bakagaragaza ko ari ibikorwa byo kwitegurira neza amatora kugira ngo hatazaba by'umwihariko bidasanzwe. Bivuga ko rero intwaro ziremereye cyane zongeye kwinjizwa mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'igihe kirekire iki gisida cy'u Burundi by'umwihariko kiragaragara nk'igisoda giciriritse nk'uko byoma biragaragara cyangwa se nk'uko byoma biratangazwa. Amakuru yama aradushikira cange amakuru yama aradusumira akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse yerekana neza yuko mu Burundi mu gihe habagiye gutanguzwa igisoda ciremeye. Amakuru akomeza kugenda haratugeraho muri no mwanya haragaragaza neza yuko rero kubera ubwoba ndetse n'ubwikekwe bishobora kuzadukira muri CNDD-FDD, ariyo mpamvu bariko barubaka igisoda gikomakomeye cyane. Bivuga yuko rero by'umwihariko nyuma y'igihe kirekire abarundi bariko barakwenwa ko atagisoda bafise, by'umwihariko General Prime niyo ngabasanzwe ararongora igisoda cy'u Burundi yo baregereje na Major Evariste Ndayishimiye, maze acara mugira inama maze baca baremera gushora kavagari k'amahera rero mu kubaka inzego zijejwe umutekano mu Burundi. Biravuga ko rero igisoda kigiye kongerwamo ingufu ku buryo bukomakomeye cyane, ku buryo ata muntu n'umwe azigera aragaragara by'umwihariko arubahuka cyangwa se arakeresa igisoda cy'u Burundi. Nubwo kandi mu Burundi bakomeje kugenda barakora ibikorwa bimwe bigiye bitandukanye, ndetse hakaba ariko harubakwa amazu menshi cyane, harakorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye mu Burundi. N'ubundi General Major Evariste Ndayishimiye arakomeje kunengwa ibikorwa byiwe ko bitari byiza, arakomeje kugenda anengwa ku buryo buremereye cyane, ku buryo abatari bakeya bakomeza kugenda barashimangira ko rero by'umwihariko batishimira imiyoborere yiwe. Harumwe mu bigeze kurongora u Burundi yarise Perezida Evariste Ndayishimiye intahaga Domitien Ndayizeye warongoye u Burundi hagati y'umwaka wa 2003 ndetse na 2005. Mu mpera z'icyumweru kiheze rero by'umwihariko yaratongoye benshi bwanenga gutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye ariwe General Neva agira na hamwita intahaga. Ibintu yabwiye uyu mutegetsi imbona nkubone bari kumwe neza, byari mu kiganiro cyahurije hamwe rero Ndayishimiye ndetse na Ndayizeye ndetse na Sylvestre Ntibantunganya bigeze by'umwihariko kurongora u Burundi, aho cyatambukijwe n'ibimenyesha makuru byinshi cyane bigiye bitandukanye ha mu karere k'ibiyaga binini ndetse naha imbere mu Burundi. Muri icyo kiganiro hari aho rero Ndayizeye yabwiye Perezida Ndayishimiye ko rero uruhuri rw'ibibazo u Burundi bukomeje kwivurugutamo rero rutegwa n'uburongozi bubi cyane bwijanditse muri ruswa, ndetse bugizwe rero n'ibisambo byemeje gusahura igihugu aho kugira ngo bashe kuba byo cyubaka.
avuga reba mu maso ya Evariste Ndayishimiye Ndayizeye yaragize ati leta isamburwa na beneyo na wewe by'umwariko urabibona ko abarundi bahora babivuga hariho rero abantu bafise umwina inda ku buryo rero by'umwariko wibaza ngo ese uyu muntu yumva azabijyana ikuzimu canke azoca arabijyana gute barahari bintahaga abo nibo rero by'umwariko nyirabayazana b'ingorane zose dufise uno munsi bafatiye by'umwariko ku bukene bw'abantu bamwe na bamwe ruswa ndetse no kuronka amahera rero by'umwariko batovunikiye ndetse no gusahura utwo bandi ubwo Ndayizeye by'umwariko yabwiraga Evariste Ndayishimiye amajambo akarishye nta kujya iminwa rero amureba mu maso abari bakurikiye iki kiganiro baguye mu kantu ndetse bavuga yuko uyu mugabo ashobora guca arafungwa ariko n'ubundi atacyo yagombaga kuba yomukora ukuri Ndayizeye yarabwiye General Neva rero muri icyo kiganiro by'umwariko kurashimangira ko Evariste Ndayishimiye yananiwe kurongora Uburundi ngo abukure mu bwobo mu mwobo w'ubukene ahubwo rero we akaba yarashyize imbere inyungu ziwe bwite n'iz'umuryango wiwe ku buryo rero arushaho kubuganisha mu manga y'ubukene bikaba rero ndetse biranateye inkeke abarundi b'ingeri zose nga mu Burundi mu bigendanye n'imitangire y'akazi harakora ikene wabo waba utarize cyangwa utarize badafise ubushobozi bwo kuba muri uwo mwanya upfa kuba rero ufise bene wanyu babarizwamo baca baragushyiramo biravuga ko mu mavuriro yigenga amwe namwe y'umutambukanyi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nyene umutambukanyi w'igihugu Angelina Ndayishimiyeho bakoramo bene wabo gusa baba abarabyize ndetse n'abatarabyigiye nk'uko byoma biragaragara ubusambo ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bushinjwa n'uyu yahoze ari umukuru w'igihugu hari n'imiryango rero igitandukanye yagiye bigarukaho ndetse igatanga n'ibimenyetso bifatika by'akaga Uburundi buri kujya buraganamo muri make abarundi barakwiye guhaguruka bakagwanya ubu butegetsi bushyize rero imbere mu kubica ndetse no kubasahurira igihugu kuko rero Ndayizeye ndetse by'umwariko n'abandi benshi ataho babakinze nk'uko byoma biragaragara cange nk'uko byoma biratangazwa amakuru yama aradusumira akomeza kugenda aratugera rero aravuga ko Evariste Ndayishimiye yoba yaraguye mu kantu ndetse gushika none akaba akomeza kugenda by'umwariko aribaza niba ashobora kuzokomeza kurongora Uburundi cange niba ashobora kuzokomeza by'umwariko kuba yojya mu bindi byiciro nk'uko amakuru yama aradusumira amakuru akomeza kugenda aratugeraho cyangwa amakuru akomeza kugenda aratusumira akaba akomeza kugenda agaragaza neza yuko ngaha mu Burundi n'ubundi imvururu ndetse no kutumvikana bikomeje kugenda biribonekeza cyane cyane by'umwariko muri kino gihe hatanguye cyane muri kino gihe hariko haratangura ibihe bidasanzwe nk'uko byoma biragaragara amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho akaba ariko arashimangira ndetse aragaragaza neza yuko imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi hakomeza kugenda haragaragara canke hakomeza kugenda haribonekeza by'umwariko umwuka mubi hagati ya bamwe by'umwariko mu bagiye gutangura ibikorwa by'amatora n'abandi batori babyinjiramo nk'uko amakuru yama aradusumira mu gihe akomeje kugenda haratagurwa amatora mu Burundi by'umwariko umwuka mubi urakomeje kugenda wibonekeza hari amakuru akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko mu Burundi ibiriko biratangazwa ndetse n'ibiriko biragaragara byerekana neza yuko umwuka mubi watanguye kugeza ubwo rero General Major Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda arashaka kubuza bamwe na bamwe kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu kubera gutinya ko bazomuhigika muri uno mwanya by'umwariko abandi bakaba bagaragaza neza yuko rero by'umwariko bishobora kuzotuma by'umwariko bishobora kuzatuma rero haduka imvururu mu Burundi kandi hari abakenyezi babiri bariko baratabarizwa nabi cane n'abapolisi aha ni hagati rero mu gisagara ca Bujumbura hafi yahuze isoko nkuru rero ya Bujumbura abagabo babiri bari bambaye rero civile barafashe abakenyezi babiri bari bafise intaro ku ntoki by'umwariko batembereza ko utuntu by'umwariko bakibafata baciye rero batangura kubakubita bidasanzwe mu kanya gato rero haciye haza abapolisi nabo rero baca bashika
gufasha bamwe rero mu ba mbere abapolisi baciye batangura gukubita bikomakomeye cyane abo bakenyezi ndetse nk'uko byuma biragaragara abo bakenyezi by'umwihariko baragiye bitwawe nabi cyane bagiye babwirirana tumwe rero mu duhuzu bari bambaye dusigaye mwibarabara aho rero bariko bakubitirwa abo bakenyezi by'umwihariko baratabarizwa kuko rero bashobora kugirirwa nabi cyane benshi ntibajya umunwa mu kugaragaza neza yuko mu Burundi ibyo kubahiriza agateka kazina muntu by'umwihariko ibyo bitakibaho ndetse benshi barakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko batewe impungenge ndetse bafise by'umwihariko bafise impungenge z'ubuzima ndetse n'umutekano wabo nk'uko byoma biragaragara. Amakuru yihuta adafite ivumbi akomeza kugenda aratugeraho rero akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse yerekana neza yuko nga mu Burundi ibikomeje kugenda bigaragara canke ibikomeje kugenda biratangazwa ari bimwe rero mu bintu biteye impungenge ari bimwe mu bintu biteye by'umwihariko umutima uhagaze nk'uko amakuru yama aradushikira. Papa Francis yaragaragaje ko by'umwihariko ateye impungenge n'umutekano muke cyane ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Yarashimangiye ndetse agaragaza ko yifuza ko ngaha by'umwihariko hagati y'Uburusiya na Ukraine huboneka amahoro n'ituze ndetse aca aragaragaza neza yuko yifuza ko ibintu byosubira ku murongo ndetse bigasubira mu buryo. Nyuma y'ingwano zimaze imisi ziragaragara zimaze imyaka n'imyaka hagati y'Uburusiya na Ukraine. Kuva mu mezi aheze rero by'umwihariko Ukraine yotangura kugaba ibitero imbere mu gihugu cy'Uburusiya mu karere ka Kursk byaratumye Uburusiya rero butanguza ibindi bitero biremereye cyane ku gihugu cya Ukraine. Cyakora Ukraine irakomeje kugenda irahabwa ubufasha buremereye cyane, irakomeje kugenda iraronka ubufasha bugiye bitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira. N'ubufasha by'umwihariko bariko barahabwa buri kuva mu nyungu z'imitungo yafatiriwe y'igihugu cy'Uburusiya yafatiwe ku mugabane w'Uburaya nk'uko byoma biragaragara. Amakuru avuga ko rero Perezida Vladimir Zelensky by'umwihariko arongoye igihugu cya Ukraine haba hari amahirwe menshi ko ashobora kwinjira muri NATO ibishobora kuzatuma noneho intambara ikomera kurushaho. Ibyakomeje kugenda biramaganirwa kure n'Uburusiya ariko kandi Uburusiya bukaba atacyo bushobora kuba bwo bihindura nk'uko amakuru yoma aradusomera. Nubwo Uburusiya bwavuze ko bwiteguye kuzahangana n'urugamba mpaka ariko kandi ku rundi ruhande amakuru akomeza kugenda aradusomera cange amakuru akomeza kugenda aratugeraho akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse agaragaza neza yuko by'umwihariko uru rugamba bishobora kuzarangira n'ubundi Uburusiya burutsinzwe mu nyuma y'ibihugu bimwe na bimwe bikomeje kugenda biratera intambwe yo gufasha Ukraine ndetse bakaba baratanguye na gahunda n'umugambi wo kubemerera kuba botangura gukoresha zimwe mu ntwaro ziremereye cyane, zimwe mu ntwaro za kirimbuzi. Bashimire dusubire mu masaha imbere turabira hamwe andi makuru agezweho, mukomeze kugira ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.